ibi byabaye mu Buhindi mu 1930, muri Amerika naho biba mu 1955. Voilà, ico cari cigwa ca sacrifice, gutanga ikimazi. Voilà, aho rero utanga ikimazi iyo ubona yuko izindi nzira zose zanse. Voilà, niho witanga ku kimazi. Ubona hari inzira zigishoboka, voilà, ubona hari minyuro wocamwo, biragoye yuko woshobora kwitanga ku kimazi. Mwebwe muriko muranyumviriza, hari izindi nzira mubona nyene zinonosoye twocamwo? Dutere amabombe, tugire gute? Tuje mwibarabara. Icigwa ca kabiri, ikinyugunyugu twocigirako urukundo rw'igihugu, le patriotisme. No kuvuga ngo ikinyugunyugu bagifatirako mu kwerekana abantu bitanze, batanze ubuzima bwabo, babutangira abandi canke bakabutanga bagomba gushika ku mahoro arama, bakabutanga bagomba gushika ku mwidegemvyo. Voilà, ico le patriotisme ni ikintu gihambaye cane. Twarabonye ingene abanyamerika bafise idarapo bacafyeko ikinyugunyugu kugira ngo kibibutse le patriotisme, urukundo bafitiye igihugu. Murumva yuko ikinyugunyugu gifise amateka akomeye. Akarorero nakaba Martin Luther King, aho bari bafukamye basenga Imana, bariko baharanira ubutungane, bariko baharanira ukuri, kandi bagatako bakabishikako. Bafatanya amasengesho n'ibikorwa. Murabona yuko basenga bakongera bagakora. Ivyo vyose bakabishikako bicishije bugufi, bisonzesheje. Voilà, Martin Luther King aravuga ati, umuzimagiza ntushobora gukuraho umuzimagiza, ahubwo umuzimagiza ukurwaho n'umuco. Kwemera guheba kugendera mu mamodokari bakagenda n'amaguru, bati aha ni mpaka dushitse ku mwidegemvyo, bati aha ni mpaka turonse ubutungane. Narabwiye ko hari akarenganyo karenze abantu bapfungirwa ubusa. Hari abantu bavuga ngo je no gwanira igihugu n'amaraso nkayasesa. Okay, nivyo wokigwanira n'amaraso ukayasesa, bose ndabihari, ariko nukwisonzeshereza igihugu, ukemera ugaheba uturyoshe, ukemera ugaheba ivyahora bikuryohera kugira ngo uharanire ikintu kanaka, ni ikintu kitoroshe. Hagiye hari abantu bafungura amashurwe wampaye inka, hari abantu barya neza, udufungurwa vraiment tw'amashurwe neza, hadashobora kubura kavinyu, kumbure utekaho urwagwa canke uruyeri. Wewe ashiraho akadrosti, ashiraho akaruinare nka kamwe umukuru w'igihugu yatubwira. Voilà, akagenda arashoza. Umuntu yokwemera agaheba ibintu nk'ibi kugira ngo yisonzeshereze igihugu, akavuga ati jewe igihugu canje kimeze nabi, ndifuza ko kimera neza, ndahevye ivyahora bindyohera vyose kugira ngo nifatanye n'abandi kugira ngo turondere ubutungane, duharanire ukuri. Ijipe yanje nzosubira kwigenderamwo ari uko amahoro abonetse, ari uko ico mparanira kibonetse. Umuntu nk'uyo wewe wovuga ko umurusha gukunda igihugu? Nukwisonzesha, wisonzeshereje igihugu, ukavuga uti jewe ndemeye guheba ivyo kurya vyo mu gitondo, ndemeye guheba ivyo kurya vya sasita, visa umubabaro munini. Ngomba yuko igihugu canje cogorora, ngomba yuko igihugu canje gikira. Ukaguma imbere y'Imana ugisenga, usubira ukayisenga, usubira ukayisenga, uti Mana hezagira igihugu cacu, ndifuza yuko gikira. Mana, aho wowe uri hose kw'isi, ukifatanya n'abandi muri mu mpwemu imwe, wafashe umwanzuro wa discipline w'ivyo ubwirizwa guheba, muri uwo mwanya wowe wifatanije n'abandi kuneza mu ntumbero yo kugira ngo igihugu cawe gikire, cogorore. Hari patriotisme,
hari urukundo rw'igihugu rurutugo, hari patriotisme irutiyo, muyimbwire ntayiriho. Kuko ngaho uba watanze ubuzima bwawe, uba witanze wewe nyene ukwisonzesha, nta muntu ubabaza, oya wewe nyene niwe wibabaza. Voilà, nico gituma ata muntu yoza guhangara ko ngo we ngo ni kubera ikuri kurisonzesha, ngo we ngo sinahura kuno wawugirire nabi ngo uri kurisonzesha. Yo ugirira nabi, niwe uri kurisonzesha, niwe uri kuribabaza. Mwende majambo kwisonzesha bavyita kwibabaza. Voilà, niwe wibabaza. Ariko uko kwibabaza kuvamo ikintu ciza. Icigwa rero ngaha twokuramo nuko twebwe abarundi tupfa kuvuga ngo turakunda igihugu, ntaco dukunda. Ugukunda arakwihebera. Voilà, nimba tugikunda naho ivyo bizogaragara ngo je ndakunda Uburundi gamana. Aho urabukunda nivyo tugiye kuraba, kandi nawe ukaza wumva basha wowo n'umwansi w'Uburundi, Wizo ni za nyanka Burundi. Voilà, okay, wowe ukunda Uburundi. Tugiye kubiraba rero ukunda Uburundi, tugiye kuraba ukunda Uburundi wariwe. Voilà, patriotisme. Ubu tugomba turabe les vrais patriotes. Tugomba turabe les vrais patriotes. Ico cari cigwa kigira kabiri, muze muraharura ntitwihende. Icigwa ca gatatu, ikinyugunyugu ni kimenyetso c'amahoro. Akanyugunyugu kariko karatambatamba ntawe kagirira nabi, karashobora kuza ku mutwi wawe, ku kuboko, ku rutugu, nta kintu na kimwe kakononera, kandi abantu bose baragakunda. Nta gwamu uzokumva kariko karatera n'akanyamahoro. Ico gituma bakagize ikimenyetso c'amahoro. Kino gihe mu Burundi turanyotewe amahoro, turanyotewe kubaho mu mahoro n'umutekano, ata amaraso twumva ngo yasesetse, ata abantu birukana abandi, ata abantu biruka ku bandi, ata abantu barenganya abandi, ata abantu bajya ivy'abandi. Eka turanyotewe igihugu kirimwo amahoro, igihugu kirimwo ubutungane. Nta gihugu gishobora kugira amahoro kitarimwo ubutungane, ntibishoboka. Nakareba c'umugani mu Kirundi ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Ayo mahoro rero twese hamwe twitange kugira ngo tuyabone, kugira ngo tuyashikemo, kugira ngo vy'ukuri yandamukanyo yacu y'amahoro igire insiguro nyayo. Ejo ntidusubire kumva Umurundi ari Nyarugusu canke Induta, Umurundi ari Mahama, Umurundi ari na Kivare canke Kakuma canke hariya Rusenda. Twumve Umurundi wese ari mu Burundi, ariko arakorera Uburundi, ariko yubaka Uburundi, ayo azoba ari amahoro nyayo, azoba ari amahoro y'ukuri. Kuko nitwovuga ngo Uburundi burafise amahoro hari abarundi bagorewe mu buhungiro. Icigwa ca kane dukura ku kinyugunyugu. Ikinyugunyugu ni kimenyetso c'ivyizigiro. Ubonye ikinyugunyugu iyo cavuye n'umwanya vyafashe kugira ngo kibe ikinyugunyugu, agira ivyizigiro, arabona yuko naho afise ubuzima bumeze nk'ubwa ca kinyabwoya, akabona ca kinyugunyugu, aragira ati kwiki kinyabwoya cabaye ikinyugunyugu, nanje ubuzima burashobora guhinduka, nanje ndashobora kugira ubuzima bwiza, nanje ndashobora kwitabwaho, gukundwa. Iki cigwa kinyibutsa ukuntu abarundi dutuntuye, ukuntu abarundi twataye ivyizigiro, ukuntu abarundi tutabona ejo, ukuntu tudafise uburamuko, ukuntu hari abarundi bataye ivyizigiro vyakazoza, ukuntu hari abashomeri bataye ivyizigiro, ukuntu hari abagwaye ingwara zibasaba kwivuza mugabo bakaba batararonka uburyo, bakaba barabuze uburyo ugushobora kubavuza. Abantu nk'abo barataye ivyizigiro. Abari mu makambi y'impunzi barataye ivyizigiro,
babona buca bukongera bukira batazi ngo tuzota